mupfuma mbonye avuga ati babaraje wanje abapfumu si bose nkubo hari abapfumu se barakurikirana YouTube si bose bakurikiranye kino gikaniro wagiye utarakizwa oya je nta bapfumu nagiyemo uherukayo mu mwaka wese oya reka ivyo bintu basi tubwira umupfumu wawe nini umupfumu wanje ni Yesu nako nari niteze abatavuze ngo umupfumu wanje ni Yesu bavanga umugabo wanje ni Yesu nuko twifashisha isengesho twe ntituja mu bapfumu bisi ko ntashobora bodufasha je numvume ngo umupfumu nta kintu yofasha pay attention nkubu muhora n'umupfumu akakubwira ati je kabisa ntakubeshe tije ndaguha n'uburorero uno mwaka unyegereye tugahenyanyura ukunuku uzohera ariwe murimbyi wa mbere ariko aravugwa mu Burundi ivyo bintu usanze ataco byo gutwara atakuboko barinda kuguca canke Yesu nakupenda hakuna wa kulinganishwa na wewe pendo lako lanitosha hauko kama binadamu umenisembeza nikawa mwanao pendo lako Yesu upewe sifa Yesu uinuliwe uabudiwe tena milele daima pendo lako Yesu upewe sifa Yesu uinuliwe uabudiwe tena milele daima nanje wonyigisha novayo bukebuke oya ndaziko nawe ndakunda abantu sana kandi kantu ugira no gucange no kubera urumwe ibyo bijya bitangwa kwantona bice bigora kandi kantu ugira ubugira kabiri basha pendo lako pendo lako aha naho nyene byari byase kubera ko Egooo Entertainment. Yellow ladies and gentlemen, hope you are doing well guys. Natwe tumeze neza kabisa, ibintu n'ubuki, ibintu n'umunyenga. Nizere yuko mumeze neza aho muri hose, natwe turashima. Ndiho ni wadushoboza gukora ibintu nka bino day by day. Twenyegeza entertainment hasi hejuru, nakubwira ngo iyi 2026 n'amateka hejuru y'ayandi. Muze mubane natwe guhera mu ntango kugera kwiherezo. No musi nakiriye kabisa umukobwa wo mu Rundi kazubona ameze neza, nta nuwotinya kuvuga yuko ari mwiza. By the way, araza kutwibira nshobora kumuvuga sindamuvuge neza, ariko uno musi muri kumwe na ndi kuri yo Leonce de San bwa Dr. Blob aka Diko aka the ambassador for real and 100% ino ni Diko Entertainment. Ivuge nkuko nabigenje twumva. Navyo nashobora uvuga amazina yawe nkane ucuvuga n'ibisokuru nka bitandatu. Ati ni Josiane wo kwa naka wo kwa naka wo kwa naka ugeze kuri batandatu basi. Zoncanga. Gerageza twumve. Zoncanga brave. N'amazina yawe ndabona hapfu yibagiye. Amazina sinoyibagiye. Basi vuga amazina yawe abiri canke atatu tuvuga n'utuzina wakuze bagutazira kugera nuno munsi. Abazagatazirano bakwita. Nta gatazirano mfite jewe. Aho usanga nkaho hari baruguru mbe warabaye ruguru wewe. Igihe gito. Okay. Basi aho wakuriye usanga barigeze kuba bakwita nka makobwa. Yo. Ari uduzina bakunda kwita abakobwa kandi ntakunza kuvuga. Anyway, idondora abantu twakiriye ninde yazananye he aje kutubwira iki? Mwakiriye Nihoreho Josiane, sanzwe ndumuririmbyikazi wa gospel. Nje kubabwira ivyerekeye izo ndirimbo zanje, ivyerekeye akazi n'ubutumwa bwiza cyane bo. Hajya gospel mbiragutse. Hambavu y'indirimbo ushobora kuburimwo muri gospel n'ikihe kindi kintu ushobora kubukora kijanye no gushikana ubutumwa hirya no hino? Kijanye no ikindi kintu sanzwe nkora kijanye no gushikana ubutumwa. Genda bushikana biciye mu ndirimbo gusa. Wewe ni mu ndirimbo gusa. Nta kindi kabisa ngo urumva sinzi ko ubona no munsi hari abaririmbyi baje bacishamo bakana preaching ugasanga bararonka ama stage bakigisha bakavuga ijambo ry'Imana. Wewe muri eglise nta bahora baguha podium ukigisha cyangwa ntusenga?
oya ndasenga bon mpora nigisha usibye ko tuzi iwacu biratandukanye hariho gusigura hariho ibintu vyerekeye vy'amashikanwa vy'indi vyo gutangaza indirimbo bihora bishika rimwe rimwe nkaja mu gikorwa muri eglise birashoboka ko maybe abantu badukurikiye bomenya aho usengera kugira nk'ejo yumvise abishatse azovuga ati ngiye kwifadikanya na Josiane muri eglise. Ego nsanzwe ndi umudivantiste sengera kuri eglise iri mu Mirango kuri 14 impande yo kwa Ndamana. Umanukanye yapave epfo gatoya. Ego kabisa birumvikana cyane no kuvuga ngo umuntu gukora asenga birumvikana gukora muri eglise abazi byinshi of course bijanye n'umuhamagaro kuri we ibintu bijanye n'Imana ariko wewe kurengera ivyo bindi byose ukavuga ngo winjire no muri kariyere yo kuririmba byakujemwe gute ibyo kuririmba bona isanzwe ndi umuririmbyi ibintu byo kuririmba narisanzwe ndabikunda naho ntaririmba narabikunda akenshi ndiko ndakora nk'utuntu wasanga ndiko ndaririmba nk'utukorwa two mu rugo ndakunda kuririmba muri make gihe kimwe naragiye mu mugwi witwa Glory Band nifatikanya n'abandi turaririmba ariko mu nyuma niho naje guhura n'umuntu arabishiramo ko nshobora kuririmba jenyene Imana ko nshobora kuririmba jenyene mugabo ntizari indoto zanje sinimvisha ko nshobora kuririmba ku giti ce wanje kubera ko nari sanzwe menyereye ndirimba muri chorale ndi kumwe n'abandi ego nuko naciye ntangura kuririmba gukaza indoto hamwe usanze bikwiriye ko uririmba wewe wenyene ku giti ce wawe kubera turaza kugera ku bikorwa ushobora kuba umaze gukora uraza no kwikora mugago of course abantu bumva umuntu kwakiriye ko ataba fakinga niko tubyita kumva yuko bikorera ku gatwe kawe uwo muhamagaro ukadudubiza neza byaje uyu mwaka byaje ryari kugeza ufashe iyo ngingo byaje muri fin ya 2024 muri Decembre niho twahuye n'uwo muntu twamenyana n'uwo muntu ariko natanguye kuririmba muri debut ya 2025 niho watangiye kuririmba yego natanguye kwandika indirimbo yanje ya mbere uriyandikira canke barakwandikira ubuka baburirimbe oya ndiyandikira yego kwandika uburi muri mudia kwandika kenshi nkunda kwandika nafashe umwanya w'amasengesho w'amafungo indirimbo ikaza nyene muri jewe nkaca ndayirikodinga ikaza nyene iri kumwe na melody ukumva biraje ego ibi bintu ziko Jekera sinemera ko bibaho ari ibintu wumva ngo umuntu ngo arahantu ngo kumva ngo uhawe indirimbo ngo iraje irashungurutse ngo ugaca wandika ngo ikabira heze nyene na melody kumbe wewe nawe biragushikira ego birabaho amajambo ugaca yatondesha gute biza bitonze uko nyene biri kumwe ndumva nyene ndimva muri jewe ko ngomba kuririmba nkaririmba nyene bikazanana swatse mfise ikaramu nikaye nca ntandika ariko binyorohera iyijuko ndafata telefone nka recordinga kugira ngo ya melody ntize kugenda kuko hari igihe uvuye muri ivyo ushobora kwibagira bimwe canke melody kagenda hari igihe rero uronka nk'igitero kimwe na refre canke ikaza yose ndafite indirimbo yaje yose ego kandi nyene yabaye indirimbo ndende ariko narayiririmbye uko nyene byagusabye kwandika waranditse canke yaraje wumva yimaditse mu mutwe nyene urayifata ngo yaraje ndarikodinga mpejeje kurikodinga ca nandika rero bana iyo yaje yose kabisa rero abana bariko baravuga ati muriko muratwicisha amajambo mubanze mutwumvisha umuririmbyi jewe indirimbo yawe ntabeshe kuko menga simugeze muri 2 nimba cyari 3 ariko iyi ndirimbo wakoreye video niyo jewe nakunze gose nirikira irangarukamwo nkundiye wo turimbira kuri iyo kabisa udukubite nka couple ya mbere na Kalas bumva twakiriye ko ari we cyangwa ari bya bindi biri muri studio kwagi okay Yesu nakupenda
hakuna wa kulinganishwa na wewe. Pendo lako lanitosha, hauko kama binadamu, umenisembeza nikawa mwanao. Oh, pendo lako Yesu, upewe sifa Yesu, uinuliwe, uabudiwe tena milele daima. Oh, pendo lako Yesu, upewe sifa Yesu, uinuliwe, uabudiwe tena milele daima. Nanje wonyigisha novayo bukebuke. Oya ndasiko nawe. Ndakunda aho hantu sana. Kandi kantu ugira no gucange no kubera urumwe ibyo bijya bitangwa kwantona bico bigora. Kandi kantu ugira ubugira kabiri basha. Pendo lako pendo lako. Aha, naho nyene. Byari byanse kubera ko. Uinuliwe. Wala karako tena milele daima. Oh, pendo lako Yesu, upewe sifa Yesu, uinuliwe, uabudiwe tena milele daima. Kamoga mwana arabizi. Wari ishure waciyemwo yo kuririmba canke ni ingabire wisanze mwuko nyene ntiwirirwa bivuga ngo amatravaye ngo iki ni ingabire nisanzemo nta shure naciyemo. Kugorora ijwi ribe ritonze uku twapiniza indirimbo bagende bayumvirize ushiremwo ibi bitango amatenoro amajwi ntayo nzi cyane ndimo ijya mbere umuntu aryumvemwo ijya gatatu ririmo deuxième voix yagiyemwo bikubishobora canke nabandi bakumbe niwe backing muri studio. Ego nje ni backing ugasubiramwo amajwi yose ukayashira byose nje ndavyikorera. Wabyigiye herera ivyo vyose? Ya ntaho navyigiye navyisanzemwo ni ingabire. Hari nta kandi kabijya ubona ufatiye kuri ibyo byose uzi mu gihe abaririmbyi benshi no munsi no muri studio ngo biba bigoye no kwinjiza bigoye ugasanga bamubwiye ati shiramwe rya gatatu akarinda guhamagara abandi bantu wowe byishoboreye nta kabijya ubona ufise utandukaniye no ku bandi baririmbyi benshi. Akabijya mfise ntago gusa ni ingabire mpwemu atanga ingabire gutandukanye. Yego kabisa abaririmbyi rero no munsi bariko baraja benshi ba gospel ariko bamwe ngo bagahura n'intambamyi z'uko amashengero barimwo imiryango bavamwo usanga ibabanira bagahura n'intambamyi z'uko kwavansa guca usanga bigoranye. Wewe aho habiri ntabwo buhafise? Ya ntabwo ndahafise. Eglise muhira baragushigikiye? Ego ntabwo bandahafise. Kubera ko iyo umuntu afise muhamagaro ufise umuhamagaro wo kuririmba kuko premièrement kuririmba ni uburiko urakora igikorwa c'Imana, uri ku murimo w'Imana, uri kuravuga ubutumwa ko mu ndirimbo. Burya harimo ubutumwa, hariho abantu benshi batumviriza burya butumwa bw'insiguro niko twa tubyita insiguro. Bagashima kumviriza indirimbo. Hari abantu bakunda indirimbo uzosanga adasoma Bible canke ngo yirirwe ngo aradaba ngo abapasiteri bariko barasigura usanga biramurambiye bivanye n'ukuntu aba ameze agakunda indirimbo. Hajya rero benshi hariho benshi bafashirizwa muri zirya ndirimbo kuko mu ndirimbo nyene hagomba kuba harimo ubutumwa za gospel kugira ngo bufashe ababyumviriza. Abantu benshi barakunda indirimbo cyane. Wavuze ku kintu cyitwa umuhamagaro. Uno muhamagaro muri wewe wumva ukomeye ku rugero rungana gute? Hamwe ngo twizeza yuko ivyotera byo ari byo byose ntabwo wobiheba. Akarorero kugira ibitahure neza nk'ubu nimba amaso atari karambesha nakubonye nk'umukobwa w'inkumi. Suppose ejo uronse umugabo akubwiye ati rero madam nimba unyuba niba ushaka urugo rwacu rubandanye bino bintu byo kuririmba stop. Wohitamwo urugo umugabo canke uvuga ati ntuma naho kana ari ku muhamagaro wanje ntabwo nza kubahagarika. Umugabo kuririmba bon, bese ndi nkumi. Ano ni nkumi.
ndubaze. Oh amaso nkagwambira amaso mbeshe. Amaso arambeshe no muzo. Indoto zawe ufise no munsi ivyo ushaka kugerako nivyo kunda amagara yawe atifashe neza. Ikigo c'ubuvuzi ka Manoki Burundi kije kugufasha kuyabungabunga biciye mu kwirukana indwara nyinshi zatsindara mu mibiri ya benshi. Wobugoye estoma, hemorrhoide, amara, imitsi, amagufa, diabete, hasima, amasineziti, igitigo, amahaha, amafyigo, hypertension, umugongo, hepatite, parasite, infection z'ubwoko bwose, ibivyimba, prostate, inguvu nke mu mabanga yabubatse, kubura vitamine hamwe n'izindi. Ku biciro bitavuna nyaragasa witure kino kigo uzosigara ucira umugana abandi uti harabaye ntihaba habaho indwara yahaswe kumpitana mwena Noroki Burundi nkira mu Kanyisase. Dukorera mu gisagara hagati ca Bujumbura ibarabara rya Oni kukabarabara kaduga kwa Binagana neza na neza mu nyubakwa za Sokabu ya kera. Noroki Burundi amagara meza mu biganza vyawe. Adventist ari mbe style yiki Adventist. Ego ni Adventist. Kubera ikukunda abo niteze kuza kuvuga nkaba arabarindi benshi hano dufise bakaza bitwa ba Dudu abaligende nkaba Apollinaire hari umusora amazimese ariko ariko nimba atari umugabo yitwa gute Apollinaire ngo Imana yakandi kajyo ni wakuza tu ari wadushitura Apollinaire bafu abitwa ba Forotra nibagiye muri imbere karabikora muri no minsi ninde basha Pastor Lopez niwe nari nibagiwe kubera kutavuzaho ukivugira ba Alvella na ba nujya wundi wavuze navuza abo ba motiva banshitura bararirimba nkaryoherwa nibo bakumotiva wewe style winjiranye yo kuririmba ko numva itagwamwe cyane nka style ya Alvella Gisele karimo gato karimo impamvu itagwangira muri style ya Alvella no kubera bongira no kubera sengera hamwe canke impano rega burya sizimwe imwe wese afite impano yiwe burya aririmba muko abishobojwe n'Imana igikuru n'ubutumwa no gutanga ubutumwa indirimbo irimwo message. Wow, je rero ndi mu bantu nanje bakunda kuririmba siritu kuririmbirwa mu ma projet menshi ufise utegekanya gusohora udukubite kwa kandi kantu je nebaza batasha bitwa bayora doha ku mponje mugura nimba ari shashu terayirimba baza kutwimbira nkaga colors maybe kugira ntibayigutware aya have usanga utayumvirije ndayishizeko ahubwo rema impamvu yo gutuma umuntu yoyumviriza turimbire kuri shasha canke kuyisanzwe hari naho nyene nta kibazo kuyisanzwe hari mbona upendo ndirimbere kandi ndirimbere yo mu Kirundi oya kubera uza kutimbira n'iyindi banze turi imbere ikiya gitero ca kabiri kuri upendo igitero ca kabiri okay Niye mliolemewa njoni kwake awapumzishe, ndiye baba wa yatima na bwana wa wajane. Njoni kwake awasaidie, usikubali kubaki peke yako. Anakujali ndugu yangu, anakuita na sauti ya upendo. Kubalie awe mpenzi wa maisha yako daima. Pendo lako Yesu, upewe sifa Yesu, uinuliwe, uabudiwe tena milele daima. Wow. Nuko N'abantu barenga 10 barakubwira kuzi kuririmba. Ay barahari, barenga 10 barahari. Nagire numve kweri kumbe. Abo munzu. Reka niyongere kuba bivuze ntari wo munzu kwe. Abo hanze. Barahari. Maybe nkandi maze guca abo aririmbiye bakubwira ati vraiment urabizi bigumemo. Barahari. Kubera ki kuririmba Igiswahili? Notere ko menga Igiswahili sineza ukaba winjiranye Igiswahili gose. Igiswahili sineza gute? Mbonye ko ndabibona abandi baraza kumfasha mugamenga nk'ubu turabe nko muri 2025 indimbo zahitinze nta n'Igiswahili nimwe ndiko ndanabonamo hano mu Burundi mfasha indimbo zahitinze za gospel nta Igiswahili mbonamo namanukato nuko nyene Alvella yishize mu Giswahili ntaho nyene manukato n'Igiswahili ariko urabye nta ntiyavibinze cyane nk'izindi ndirimbo yagiye mu Kirundi yayo ariko sinda guca intege haro n'izindi zageze rahikinga ziri mu Giswahili ahubwo nibajije kubera iki
ubutumwa bwawe uri kurashaka kubucisha mu rurimi rw'Igiswahili cyane gusumba ikirundi cyangwa ukubise nimwe mu Giswahili ejo turabona waje mu kirundi ego ndashiramo n'ikirundi n'igiswahili kuko hari abantu batumva ikirundi bumva igiswahili kandi ntabwo turirimbira abarundi bonyene tubwira ubutumwa ahubwo je nari mfise ubwoba yuko nza gusanga n'ikirundi atashitse ko ebana no mujinimbo numva ari nk'igiswahili cinshi ikirundi usanzwe ukivuga canke barakwandikiye uraririmba nta bintu birenze birimwo nta majambo agoye arimo mu iyo ndirimbo ariko igiswahili urakivuga urashobora nko kuganira n'umuntu nk'amasaha yimwivugira igiswahili ngike bwa mbere narakivuga kuko narigeze kwiga ku ishure twavuga igiswahili muri pause muri recreation plutôt kuko hari muri primaire ariko ndacumva ubu sindakivuga pe nta muntu tukivugana mfise ariko gukompoza harimo utujambo tutagoye gukompoza nyene ata bintu birenze birimwo no gushobora ariko gukompoza indirimbo yose mu Giswahili mba numva warafashe umwanya kwe nabo haye bagukosorere maybe ukavuga cyane abantu nshizemo akantu katariko reka banshiremo sanifu Giswahili kabisa kimwe cyo kwitsitsa gukosora nyene urabikora kubera atabari ururimi rwawe ukabaza ati mbega yemwe aha hantu sinoba nanditse ibintu nifonde okay sasa umwaka rero uraje turacari mu ntango abantu benshi niho ba planning duhe igicapo cibikorwa byawe ugiye guhereza abantu no mwaka uno mwaka ngomba ndabahereze indirimbo ngomba ndabahe ibikorwa akandi igikorwa kimwe ibikorwa birahari ngomba ndabaha ubutumwa buciye mu ndirimbo ndi ku murimo yego nk'umuntu akijijwe urazi ubushobozi cyangwa ububasha bwo kwizera ariko kwizera akenshi binamatana n'igicapo umuntu aba afite cyo kuvuga ati ndibona hana duhonje gatoya twereke wibona mu mpera z'uno mwaka nituje kure mu mpera z'uno mwaka ubona uza kuburi mu mpera z'uno mwaka mbona nza kuba ndi watuzongera twicare nko mu 12 twegizamira tuvuga ati wa mu Josiane wacu rero yarasubiye kwisuka canke yaraduze ararara ku munara sinosubira kwisuka nta no bandiko ndaje ngomba kwarara nanje twereke rero ujya muntu turi kumwe wo mu 12 uno mwaka ujya muntu muri kumwe mu 12 azoba atandukanye n'uwo mwari kumwe mu mwaka uheze we wazoba ari hejuru gusumba uwo mwari kumwe mu mwaka uheze gute rero gute azoba ari Jojo akora ama concert azoba ari Jojo ari kumwe na ba Ruvera mu makorabo uzoba usigaye burira indege uji Kigali kurimbana na ba James na Daniela nshaka kubitubwire neza uri kuribona he ugenda unavyatuye bon ndiko ndibona ama concert ndategekanya collabo ko mwaka ni munini na collabo ndayitegekanya ego uwo gufashwa n'Imana nzobikora ndavyizeye kandi on read that jogo mingu ufite indoto zigera hagufi ni hagufi si hagufi etape par etape ntabwo nshaka gusimba nshaka gusimba etape ngomba kugira ntimuzohave muvuga ngo nagiye mu bapfumu cyangwa ngo management yanje irapfumura umviriza tutabeshanye mubona iyo ndiko ndaja ngende sindabasige ngombe nkahasimbire hari ngende mumbona ko tutabeshanye unganye kutaraja mu bapfumu wewe kandi uvugisha ukuri nk'umuntu akijije sinobesha je nta bapfumu ndaja niyo bari umupfuma mbonye avuga ati baraje wanje abapfumu si bose nk'ubu hari abapfumu se barakurikirana YouTube si bose bakurikiranye kino kiganiro wagiye utarakizwa je nta bapfumu nagiyemo weruka mu mwaka wese reka ibyo bintu basi tubwira umupfumu wawe nini umupfumu wanje ni Yesu nako nari niteze abatavuze ngo umupfumu wanje ni Yesu bavanga umugabo wanje ni Yesu nuko twifashisha isengesho twe ntituja mu bapfumu bisi ko ntashobora bodufasha je numvume ngo umupfumu nta kintu yofasha attention nk'ubu uhora n'umupfumu akakubwira ati je kabisa ntakubeshe tije ndaguhana uburorero uno mwaka unyegereye tugahenyanyura ukuntu uzohera ariwe muri imvyo wa mbere ariko aravugwa mu Burundi ivyo bintu usanze ataco byo gutwara atakuboko barinda kuguca canke niki ni woja akagukubita kuri ako ka oya vraiment mbere akanakubwira ati uzoguma wisengera uje muri cece kujya nyene mugabo ndaguhe nk'akantu wambarirako
oya sinojayo pe nawe ubukoze icaha ryo bashituye inyenyeri yawe kare oya noba ncumuye vraiment ntavyo nokora ivyo jewe uwo mupfumu si we yoba yaranzanye ngo genda uririmbe Imana yoyo niyo ishitura inyenyeri z'abantu kweli imbere yuko tugusezera ndakunze umuhogo wawe nibaza ko nabadukurikiranye make your comment umuririmbyi mwamubonye gute n'ubundi nshobora kukurekura dukubise ku kandi kantu then turagaruka duca tugusezera twitumire n'intasho ubu naho turimbira indirimbo dotonshwe yari yose ushatse kabisa ndabaririmbira iri kuri YouTube yawe iyo ari yo yose ushatse okay. Uhoraho ndaje imbere yawe nciye bugufi nzanye amashimwe avuye mu mutima wanje ngutuye ishimwe ryanje ngo rikubere umubavu guhumurira neza nukuri Imana yacu igira neza naco twayiburanye mu bihe byose twarabonye urukundo rwayo ndetse n'ubuntu bwayo iyo Mana yacu ishemagizwe aho konyene reka nari natwawe nari numva menga wobandanye nabonye ineza y'Imana mu bihe byinshi nabonye ukuboko kwayo mu bihe byinshi nabonye ugutabara kwayo mu bihe bikomeye erega Imana yacu ni nziza nabonye ineza y'Imana mu bihe byinshi nabonye ukuboko kwayo mu bihe byinshi narabonye ugutabara kwayo mu bihe bikomeye erega iyo Mana yacu ni nziza nukuri iyo Mana igira neza naco twayiburanye mu bihe byose twarabonye urukundo rwayo ndetse n'ubuntu bwayo iyo Mana yacu ishemagizwe wow n'uyu twazanye nibaze ko mwamwumvise make your comment amashugwe yiwe nimba yakwiye mu yamuhe anyway usaba iki abantu badukurikiranye baba abantu bifuza gufasha abantu bakunda umuziki wa gospel baba abantu bari mu nzira yo gukorera Imana akajambo kamwe canke tubiri usaba abafana bawe kubera ubu watangiye kubagira canke abakunzi ba muziki muri rusange then uce tuguherekeza ikintu nosaba abakunzi banje canke abafana nuko boguma banyankuhaja tukagumana bakamba hafi mu kumfasha gukora amapartage kugira ngo abantu nyene bakomeze kuza gukurikirana ibikorwa byanje n'abatarabimenya babimenye abatarashobora kubibona babibone yego kandi nyene abafana banje ntibabe découragé kuko ndahari kabisa ndahari ibikorwa birahari wow yego bagire na subscribe kuri YouTube channel yawe na pininze link bajeyo babirabe ndazi neza yuko no muririmbyi muzomukunda jo tugushimire kuba waje murakoze cyane Imana iguhe umugisha amina iguhe no gutera imbere ugere no kuri zandusha zawe tubashimire namwe wherever you are mwari mukuragiye kino kiganiro turacabakunda cyane make your comment ibyiyumviro byanyu turacabikeneye kuko ari ingirakamaro we love you so much hasta la vista